uno munsi twazindutse tugendera intara ya Ruyigi aho twishikiye hamwe na buramatari w'intara n'abajejwe gutahura impunzi mu gisata mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Twaje ngaho kugira ngo twifatanye nabo kwakira bene wacu n'abashiki bacu bahungutse. Tugira amahoro tugire Kristo kiraguturatura kiraguhunga kirakwangara kiragatotezo ko mahanga nimwiha amashimani bahezagiye mushitse mu gihe igihugu kirimo umutekano n'amahoro mu mpande zacu zose. Ngira ngo aha mwashikiye bamwe ntibahamenya muri hitwa mu Gisuru muri komine Gisuru intara ya Ruyigi, aho muzoshikira mu mihani wanyu muzobona ko kuko igihugu cyose ari amahoro. Nyakubahwa buramatari, abantu benshi bahunguka ubu bagizwe n'abari barahunze ugwimo canke akaguma ko mu 2015, harimo n'abahunze n'ibihuha, ariko ikibisukugwa ikibi no kugugahirayo. Imana ishimwe ko mugarutse amahoro. Nico gituma tubaye ikaze n'ugweze rwinshi, tubatumirira aho muzoshikira mu mihani wanyu ejo muzoshike mwisanze kuko muzosanga bene igihugu mwasize ku mitumba babarindiranye igishika. Twakiriye abahungutse bavuye mu gihugu ca Tanzania, twakiriye abashika 205 bagizwe n'abana 110, abakenyezi 51 hama n'abagabo 43. Rero twabakiriye murumva ko ari bake, ariko naho babakikizima baba batashe wabo ni kubera iki kiza ca coronavirus cabitumye, hama hakaba ingingo yo gutandukana mu modoka zibazana, bigaca bituma imodoka zizana bake bake. Rero n'umugambo bandanya w'igihugu, kuko mwama mumva nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu abishikiriza yuko guhungura abarundi bahungiye mu mahanga ari umwitwarariko we wa mbere. Mugabo bigaca bifadikanya no kurwanya n'iki kiza ca coronavirus kugira ntihagire uwandura, naho yo kwandura kire kandi ntihagire uwanduza. Kundwi tuba dufise abahunguka ingunga zibiri. Kuwa kabiri tubakirira Makamba, hama kuwa kane tukabakirira ngaha mu Ruyigi kabiri mu ndwi. Bikaze ababene gihugu bene wacu bashiki wacu abavyeyi inshuti abagenzi bashimye kugaruka mu gihugu c'amavukiro. None nakamweme kuri jewe ndabashikiriza indamutso ya nyene cyubahiro umukuru w'icacu Burundi. Abahaye ikaze mwebwe mwashimye kugaruka mu gihugu. Murazi neza yuko igihe yarahira yiyemeje kandi yemera abarundi twese yuko adashaka kubona umurundi n'umwe asigaye hanze y'igihugu. None mwebwe mwatashe no munsi turabakeje kuko mwarumvise akamo umuvyeyi w'igihugu yabateye, kandi aho twame tuganira numvise ko benshi bari mu nzira. Abo twaganiriye benshi bavuye Nyamutenderi, hari bavuye Induta. Ubu rero nakaryo keza natwe nka leta y'u Burundi hura tubakire. Ujejwe intwaro hagati mu gihugu yababwiye ivyo babatekanirije nka leta mvyeyi yuko mutaza kwicwa n'inzara, kandi babatekerera n'amafaranga uburyo bwo kugira ngo amezi 3 ya nyuma mushobore kuba muriko murabaho neza kandi mugafata neza ivyo bazoba babahaye.